Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Uyu munsi tubayagira kubijanye no kurwanya igiturire mu ntara ya Cibitoke. Kurwanya igiturire vy'umwihariko ni kimwe mu mahangiro leta mvyeyi, leta nkozi yihaye, ndetse n'ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bukaba butasigaye inyuma mu kurwanya ako karanda. Ni muri iyo ntumbero igisata cyo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano cishikiye mu ntara ya Cibitoki, aho twaganiriye n'indongozi z'iyo ntara, aho tukavuga buramatari hamwe na ba mustanteri b'amakomine yose agize iyo ntara ya Cibitoke. Mbega muri rusangi ubwoko bw'ibiturire bukunze kwibonekeza muri iyo ntara nubuhe? Intambamyi bahura nazo mu kubirwanya nizihe? Ibi hamwe n'ibindi byinshi nivyo tugiye kuyaga muri kino kiganiro. Opesin 1 Bizoza Karem, buramatari w'intara ya Cibitoke, yaratuyagiye muri rusangi uko vyifashe mu ntara rongoye ibijanye n'igiturire n'ingene abene gihugu babitura bakigwa. Yego murakoze cyane. Ihangiro ryo kurwanya igiturire ni kiri mu byo leta mvyeyi, leta nkozi yashize imbere. Ivyo navyo tukaba tuzi neza ikibi cyo kuba hatangwa ibiturire. Rero twe turavye nko mu ntara yacu bijanye n'igiturire, ico twovuga hanini nuko twasanze kiva cyane mu bijanye na fraude, kuko aho fraude iciye wayibonye barafite icyo bamuhereza, kandi ahiciye hose ayikora barafite ibyo bamuha. Rero kugira ngo tubirwanye neza, twaciye turwanya iyo fraude umwanya wa mbere, turayigwanya kabisa ku buryo umurindi yari iriko wagabanutse. Nibyo baraca umugani mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahonze. N'ubu haracibonekeza bamwe bati bakatamanikirwa, naho wofata naho kubita naho gira gutadaheba, ariko biboneka neza yuko umurindi wagabanutse. Ivyo rero mu kubigwanya nuko twukoresha amanama cyane, tukigisha bene gihugu ikibi ca fraude, n'ikibi gice kijana niyo fraude niyo ki nivyo bitiro cyo batanga. Hama uburyo butanzwe bwa gufasha kugira ngo leta ibandanye ikora imigambi yashize imbere y'abene gihugu. Hanini abo dufata cyane twatangura gufata abafise fraude y'amasashe. Murazi ukaba musanzwe muzi neza ko igihugu cacu chance ko amasashe soba kwinjira mu gihugu c'u Burundi, tukabafatana ibitenge bije biva mu gihugu kibanyi Kongo. Ivyo navyo twagiye turafata byinshi, kandi nabagiye barafatiwe ibihano, barahanwa, barafungwa, hari n'amaze gutaha. N'ubu rero acibonekeza uburyo rero ubu ngubu babitwaramwo n'uburyo mu by'ukuri udafise inkuru uyiguha yabibonye, n'uburyo butorosha. Harabusanga babikenyereye ko akerekana ko ari umuvyi afise inda, nayo aho naho kuza kugira ngo uze kumuraba kugira ngo umusake urabe ko ari byo, nuko ba waronse uguha inkuru. Abantu babagabo gasanga yambaye urukoti canke ipantaro ukabona yabyimbye, kumbe yabyihambiriyeko. N'ibindi rusanga batekera mu mifuko y'umuceri, umufuko y'ubududu, mu itomate, aho niho rero bacisha cyane. Ariko ivyo byose kubera yuko ari abene igihugu bamaze gufata intumbero yo kuvavanura na fraude, barabivuga bakabyerekana, hanyuma abajeje umutekano bakabafata. Bo mu by'ukuri gushika isaha nta myidogonogira y'abene igihugu ngo ntibakirwa kwa mustanteri, ntibakirwa kwa buramatari, ntibakirwa mu nzego z'umutekano haba bituye, barakirwa. Ariko birashika rimwe ugasanga hari aho uwuje icyo yari yiteze kuronka sicyo gikozwe, aca yidoga ngo ntibamufashe, ntibamutunganirije. Mugaba kenshi ibyo maze kubona nuko uwo wese
mu by'ukuri yituye abajeje intwaro baramwakira kandi bakamutunganiriza. Ikimenyetso nuko nk'urugezo naho rabona baza ku ntara ku munsi ubu ngubu bishobora kurenga atabene igihugu ariko baraza ngufise ibibazo ibi uretse ko ibibazo tubona biriko birahaba nibazo bijanye n'imanza cyane n'ibibazo nabo bene igihugu cyane tubora twitura cyane imanza z'amatongo, imanza z'ibisanga abantu bagirana, ariko naho nyene turagereza gukorana n'abajejwe ubutungane na cyane ko twaronse umuhanuzi ajejwe by'amategeko niwe dushobora twaba tubarungika ko akabumviriza hanyuma bacavugana n'umushikiriza manza canke umucamanza mukuru mu ntara. Nk'uko twabishikirijwe na ba musitanteri b'amakomine ya Murwi, Mabayi na Bukinanyana, igiturire ngo kivugwa cyane mu mabarabara ku bagendesha amapikipiki, mu mashuri no mu nzego z'ubucamanza. Ubwoko bw'ibiturire ubwoko bwinshi niko mubivuze, ariko kandi kugira umenye urugero nyago rw'ibiturire biri muri komine ya Mugwi, nkeka umuntu yobanza agakora nk'icigwa, ariko duca tubanza tugafatira ku matati aba aherereye mu karere turongoye. Nk'ubu kora dusanzwe dufise cyane amatati y'amatongo, duca twiyumvira yuko n'ibiturire biribwa kubera ayo matati, twaca tubifata mu rwego rwa mbere kuvyerekeye amatongo. Bisigura yuko iyo habaye ababuranyi umwe babiri, umwe yiyumvira yuko kugira aronka ijambo ari uko yotanga igiturire, turashobora kwemeza yuko ubwoko bw'ibiturire tubona ubwa mbere bwoba buba muri komine yacu ya Mugwi ari ubwoko bujanye n'amatati afatiye ku matongo. Kw'ivyo biturire twofata yuko ariho byoca vyigaragaza. Ibikorwa dukora byo kurwanya igiturire, dukoresha inama abene gihugu muri rusange, nimwajya amanama ajejwe amanama y'umutekano twama twakoreshe burindwi, twama twabihimirije abene gihugu n'indongozi zitandukanye kuva ku rwego rw'umutumba kuva mu butsimbiri kuja ku rwego rwa komine, kugira twese tuvyumve kumwe, twese dufata ingingo, twese tuvyumva kumwe. Nuwo mugwi twebwe tugarukirako, umugwi wo kugisha inama abene gihugu muri rusange, tubabwira yuko igiturire ari kibi, kuko igiturire kiragurisha ku rwego rw'iwacu rwa komine, kiragurisha ikomine ntitera imbere, eka n'umuryango ntutera imbere kubera ahantu igiturire kiba cyaratse indara. Twebwe muri komine y'Amabayi turwanya igiturire cyane biciye mu manama muri wa mugwi ujejwe umutekano w'abene gihugu muri komine, tukarabana cyane ibice bimwe muri komine y'iwacu bishobora kurangwamwo ibiturire, hanyuma tukagira amanama tukabagabisha. Twebwe rero muri komine yacu y'Amabayi turabona yuko igice gishobora kuvugwamwo ibintu by'ibiturire cyane tubona yuko ari mu babarabara baje bagendesha amapikipiki n'amodokari, cyane muri icyo gisata hariho n'igisata cy'ubutungane naco nyene kirakunda gutungwa urutoki n'abene gihugu. Ubwoko bw'igiturire bukunze kuba n'ubwoko bw'ibiturire kumbure bukogwa n'abari ku mabarabara, n'ubwoko bukogwa kandi mu nzego z'ubucamanza, aho usanga kumbure uyu canke uriya atsinze kubera yatanze igiturire. Kuva aho dukoraniye n'iyi leta mvyeyi, iyi leta nkozi, ni ibintu tuza twaramaze gutangura kurwanya mu gukoresha amanama, haba mu nzego zo hasi, inzego z'intwaro zo hasi, haba mu bajejwe umutekano. Tuza rero twaramaze gutangura amanama kugira ngo ico giturire benshi bakunze no kwita mbere igitesha banga, kugira ngo tukigwanye twivuye inyuma. Nababwiye ko kuva tugitangura, kuva tukiba musitanteri wa komine, twaciye dutangura amanama, nakuvuga ko twaciye dukoresha amanama abakuru babandi mu buzi n'abatware bo hasi, kugira ngo tugirane amanama, hanyuma tuje mu bene gihugu tubigishe ko gutanga igiturire no kucakira ari ingorane zishoboye kwega karambaraye mu bene gihugu. Nari navuze ko
twagize amanama hanyuma twaragerageje kugira amanama handi hakunze kwibonekeza igiturire ni kumbure mu ndero aho usanga kumbure umwana kugira ngo aronke amanota umwigisha ashoboye kumusaba iki canke kiriya ni ukuvuga ko twaciye bose tubegeranya turabagirisha amanama hanyuma twese tubyumva kumwe hanyuma uwo twumvise ko ico kintu turaheza tukamuhamagara ndi kumwe na za komite zijejwe umutekano tugaheza tukabahamagara hanyuma uwo twumvise kwico tukamuhanura bibaye ngombwa tukanamucisha ko nakanywafunywafu. Ba musitanteri b'amakomine ya Rugombo, Buganda na Mugina nabo bakemeza ko urudandazwa rwa magendo ico twita fraude mu rurimi rw'igifaransa arigo ruvugwa cyane muri izo komine. Ibijanye no kurwanya fraude komine Rugombo nivyo ni komine ihana imbibe n'ibihugu bibiri u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero fraude nitwovuga ko idahari, fraude nivyo irakogwa ariko duciye muri amakomite twashiraho fraude irafatwa kuko atwotanga nk'uburorero ibijanye n'ibitenge hariho nababa bariko barajabura impene inkoko n'ibindi ivyo rero birafatwa iyo bifashwe rero cyo tubirungika cyo tubihabijejwe nibaza ko nababeyerera amaze gutora ibitari bike byafatiwe hariya muri komine ya Rugombo. Oya ntivyo nta mbo habuya nta mwonga ubusato ibitahizwe nitwovuga ko bidakogwa ariko turabona ko hariho icahindutse tugereranije no mu misi yahera kuko imbere y'umwaka mu Rugombo fraude yarakogwa ku rugero ruteye ubwoba ariko muri no misi turabona ko usanga atari abantu benshi bagenda bafatwa turabona ko hari icahindutse kandi kigaragara biboneka ko rero abantu bariko baratahura ko ibijanye na fraude n'ibyo gutanga igiturire ko ari ibintu bibi cyane byica igihugu. Tubwire muri komine Rugombo kijanye no kurwanya ibiturire hariho amakomite hariho komite iriho ni komite irimwo bagejejehe intwaro ni komite irimwo abasarukira abadandaza ikabamwo abapolisi abasirikare novuga irimwo imico yose y'abantu. Rero muri rusangi igituma iyo komite iriho ni kugira ngo duhanahana amakuru ku mwanya kugira ngo ushoboye kuronka inkuru kubijanye n'igiturire aca yitanga hakiri kare hama abijejwe bagaca batera babikorerako. Ibindi turakora amanama yo guhimiriza muri rusangi abene igihugu bose ko igiturire arakaranda kabi. Ayo manama rero ni muri ayo manama tubwira abantu bose ko ushobora kuronka amakuru iyo utanze canke uri igiturire ashobora kuyatanga kugira ngo bishobore kugenda neza uwo mugambi wo kutuza igiturire ushobore kuja mu ngiro. Muri komine Buganda turongoye ibiturire nta wovuga ko bidahari nubwo bitagwiriye cyane ariko iyo hagize ikigaragaza nk'igiturire canke kigomba gusa naco turakivira hasi hanyuma tukakigwanya. Aho novuga nk'abantu kenshi turamaze gufata nk'abantu barenga kuri 2 batanze ibiturire tukabafatana n'ivyo biturire vyabo kandi tukabashikiriza n'ubutungane. Ibuganda ibiturire bikunda kwigaragaza ni mu gihe habaye nka fraude iyo hagize nk'urudandazo rwa magendo rwafashwe rimwe na rimwe abarufatanywe barakunda kugomba gutanga igiturire ni nayo novuga maka tumaze gufata ashika kuri 2. Uko dukora ubwa mbere na mbere nuko ugitanze arafatwa hanyuma ico duca tubananya tuganira n'inzego zitandukanye n'abene gihugu muri rusangi mu manama tubereka ingaruka mbi z'igiturire hamwe co tsimbatara mw'ikomine yacu ya Buganda. Ego ibikorwa bikuru dukunda gukora kugira ngo tugwanye ico giturire muri rusangi ni amanama n'amahimiriza y'abene gihugu. Navuze ko tubigisha ko gutanga igiturire ari bibi ariko kandi tukanabigisha ko mu gihe hagize ubasaba igiturire boca bamuvuga kugira ngo nawe nyene ashikirizwe ubutungane. Komine yacu ya Mugina nitwovuga ko fraude idahari ariko sikirenga nayo nyene nkuko dusanzwe duhana rubibi n'igihugu cy'u Rwanda hanini kenshi turavugana n'abe n'igihugu tugakorera no muri Anyabune mu bijanye n'umutekano na cyane
ku barongozi bo hasi nk'abakuru b'imitumba tugafashanya gukinga kumbibe kugira ngo ntihagire fraude zishobora kwinjira, kandi turaba mu by'ukuri turagerageza muri komine yacu ya Mugina. Niyo bishitse hari igihe bishika tukabona nk'abantu bashobora kuba bagomba kujabuka, ariko turabatesha kuko twaraheruka gufata abari bagomba bagize tentative yo kujabuka ngo bajabukane ubuki. By'ukuri ubwo twarabufashe mugabo bantu ntibashoboye gufatwa. Ego muri komine Mugina na twebwe akamo ka leta mvyeyi leta nkozi twarakumvise, kandi turagerageza gutunganya na cyane mu kurwanya ibiturire, aho dukoresha amanama menshi ku bene gihugu yo gusansibiriza tubabwira ko igiturire atari ciza, igiturire ahantu kiri nta terambere, kirakiza umuntu umwe mugabo kikica abantu benshi, kandi tukanabasaba yuko biramutse bigashikagira nk'abantu basaba igiturire by'ukuri ko bitubwira nk'intwaro tukagira icyo dukoze. Nk'uko indinganizo ya leta isaba ko umugambi wo kurwanya igiturire uba umwitwarariko w'umurundi wese muri rusangi, mu makomine yose harashizweho inomero itarihishwa, ico bita numero vert mu gifaransa, kugira borohereze abene gihugu bifuza kudoma ku rutoke uwo wese atanze canke yakiriye igiturire. Hariho nimero zisanzwe zizwi z'igihugu amanimero vert, hariho kandi n'amaboîte de suggestion, no mu gihe umwene gihugu adashotse agomba kubivuga ubwo nyene hari urusandugu twibanga bashiramwo amakete yabo, canke na twebwe nyene bakadushikira bakatubwira ko hari nk'ababasabye biturire canke hariho abariko barabitanga. Nkaho no bakarorero nk'ivyo nk'abo babiri bafashwe, abene gihugu baratubwiye ko hariho abariko baragomba gutanga igiturire, baradushikiye barabitubwira, hanyuma turaheza dukorera kuri ayo makuru, ico giturire turagifata, nabo bene kugitanga nabo nyene turabafata. Ego cyane kariho twaragawe kandi twaragatanze no ku mitumba yose, abakuru b'imitumba bose baragafise, kandi no kuri komini wacu gasanzwe kamanitse. Ego ako kanimero twaragatanze nkuko twama tuja mu manama turi kumwe n'ababijejwe, hanyuma bakaduha ako kanimero. Iyo tugiye mu manama rero ako kanimero turaheza tukagaha abene gihugu kugira ngo umvise uwakiriye igiturire canke wamubonye aheze atange inkuru. Izo ndongozi ziremeza ko intambamyi zitabuze muri urwo rugamba rwo kurwanya igiturire. Intambamyi ntizobura kuko n'uwo babivuga ko ntabyemera, ariko tugerageza kumvisha bose impande zose ko ari zibiri. Ubuza kubwe ati barataze bitire kugira bigenda uko tukanza tukaraba mu by'ukuri ko byari karavuga byo abihuye. Hari aho ubona ko byari byose urabye nyina gusigurira urubanza rwanje byagenze uko biraboneka ko ari ikintu yaciyemwo, tukavuga ati ntaco reka urafise ubundi burenganza bwo kunguruza kwegera imbere, hama natwe tugafasha gukurikira. Murakoze. Intambamyi ntizobura kuko imisi yose umugambi nk'uwo kurwanya ibijanye na fraude canke igiturire haba hariho ababifisemwo inyungu. Biragoye ko rero bose babitahura kumwe canke mu mwanya umwe, cyo gituma twamiza ko intambamyi twovuga hari abusanga hari abantu bataratahura neza ingorane y'igiturire canke ububi bwaco, co kimwe n'abataratahura amabi yo gukora fraude n'ingaruka bigira ku gihugu muri rusange. Rero twavuga ko bene abo bantu biribonekeza nk'iyo hari abo dufashe, ntanze nk'akarorero marasha nko gufata nk'umuntu ugasanga ni nk'umwana cyangwa ugasanga ni nk'umumotari barungikanye ibintu, kakubwira nti jewe nabipakiye kubera ariko ndaca amafaranga, mugabo muri rusange urumva ko hariho abataratahura neza amabi y'igiturire canke amabi yo gukora fraude. Cyo gituma tumwa dukora amanama yo guhimiriza imigwi itandukanye y'abene kugira ngo bamenye neza amabi yo gutanga igiturire canke gukora fraude. Intambamyi ntizobura, urazi yuko umugambi wo kurwanya igiturire umugambi wa leta, ni umugambi wa leta, ariko buke buke ndibaza yuko bizogenda biratora umuti. Hari habo bishimisha yuko tubatunganyiriza atabiturire batanze, n'abandi biyumvira yuko hamwe twobakira nk'icyo giturire cyangwa abo ku rugero turi ko bacakiriye bobona yuko menga niho botera intambwe. Intambamyi rero ziriho,
intambamyi ziri ntitwavuga ko zidahari ariko umwe wese ku rugero rwiwiwe agenda arabitorera umuti nk'uko turi mu leta nkozi. Intambamyi duhoye guhura nazo ni intambamyi zijanye nuko kumbure wagitanze ahora hanyuma n'uwacakiriye nawe agahora. Ni ibintu rero bica bigorana iyo hatabonetse kumbure umuntu yagiriza, usanga bigoye gufata abo bantu ari uwagitanze canke uwacakiriye, usanga bigoye kubafata iyo hatabonetse abababonye. Izo ndongozi kandi zirangiza zitera kamo abavuka ntara ndetse n'abavuka komine na cane Cabwenge kwigisha abo basize ku gatumba ibijanye no kurwanya igiturire. Jewe ico vuga no bwira abavuka ntara canke abagenzi b'intara nuko abo bose bakwiye kubanza kuja ku mitumba iwabo. Ni kuvuga aho uvuka ukabigisha ineza yo gukora mu tungana gukora hameze neza, kubona yuko atabye akarenganya ushaka, kubona ko byiri ko birakora byose biri mu kuri. Hanyuma iyo umuntu yamaze guhera ku mutumba bigakunda mukavugana ukabaganiriza ukabereka ibyo bakwiye ingene bitura abajeje umutekano, ingene bitura abajeje intwaro, ukabibigisha bituma abo wigishije babera akarera abandi. Rero bidoza gushikaho bija mu komine mu ntara ku mitumba yaramaze kumera neza, kuko ibibazo bihera hehe hariya mu mitumba ko niho hari abenegihugu n'ofisi izo ngorane. Murakoze cyane. Akamo twotera abenegihugu turongoye muri rusangi nuko bomenya ko igiturire gikiza abantu bake kikica benshi, bomenya ko igiturire aho ciraye ataterambere rishoboka, bomenya ko igiturire gifise amabi menshi haba kugitanze haba no ku gihugu. Tukabahanura ko rero muri rusangi igiturire umuntu wese arose amakuru ibijanye n'igiturire yatanga kugira ngo abataravavana naho gatima bashobore guhanwa. Ibijanye na fraude navyo twavuga muri rusangi ko abantu botahora ko fraude ari ikintu kibi cyane gihemukira igihugu. Tukabahanura ko bobiheba ko iyo bayikoze ugafatwa uretse ko ushobora kuja mu munyororo uranahahombera ugasanga n'utwara ufite twatunze umuryango twose tugiriyemwo. Tukabasaba ko rero bokora urudandazo rw'amerewe n'amategeko umuntu mbere kwikingira uruhombo, umuntu mbere gukingira imiryango yabo ndetse n'igihugu. Abenegihugu dutwara turongoye akamo tubasaba kamo na cyane ko kuba botanga amakuru ku bantu baba bagomba kubaka ibiturire cyangwa se no ku bantu babona ko ariko akora ibintu bya fraude nkuko mwabimbajije. Hama kandi n'abantu baba babikora nk'ibya fraude cyo kwaka ibiturire bomenya yuko nta kibanza bagifise muri leta mvyeyi, ko ushobora kumenyekana wese ko ari karakumwe n'igihugu igiturire ashobora guhanwa kandi hisunzwe amategeko. Hama kandi tugasaba na leta mvyeyi leta nkozi ko yokomeza mu by'ukuri kudutera intege. Turashima n'ubundi baradutera intege, ariko babandanye badutera intege kubijanye n'uburongozi. Akamo twobatera nuko mu gihe tugezemwo ubu ari uko abakorera inzego za leta bose bakwiye gukora bisunga amategeko kandi bagakora ku neza y'abenegihugu. Aha niho ikiganiro kirangiriye. Mwakoze kudukurikirana, naho ubutaha. Ndagukunda Burundi gihugu cy'amavukiro, ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka.